muri precaution se gushira mu mutekano urenze uwo bashira mu witwa Lamine Yamal. hari wigeze kumakara arambwira ati buriya umuganga wakomeretse arafata ririya pam akarikoza mu muti akaza mu gikomera akahoza neza ubwo baruka bwumva kandi abizi kuri kurababara arabizi kuri kurababara mugabo bari karagutegura mbege ejo uzomeze gute rero Barcelona ndiko ndabona mu idosiye ya Mane ibi bintu bikomeje kwisubiriza basa n'abantu batoye ipama barikoza mu muti mugabo bagacisha hejuru bagenda bacisha hejuru akubwiye ati ndababara ugacureka ni wareka nivyo mugabo ejo canke igihe ejo canke gikomere kiguma ciyongerekana canke akakigwara igihe kirekire ariko kigwara umwanya muto mugiye wari kuba serie ukakivura akababara ariko ukakivura ibintu bikaye nuko kuri Lamine Yamal na Barcelona uko biri kose Barcelona nimbikeneye kumugumana nk'umukinyi mwiza itegereza kondera uburyo imushira ku murongo cence no gukoresha zino mbuga ngurukana umenyi ibyuwiwe ubwo hari ico twavuga kuri Ronaldo Rojo aya Ronaldo Rojo nta nkuri hari aba methodiste libre na ini twabasabye kumugira mu masengesho umu methodiste wese harafukamire umukiriso Imana yambariza umugabo twari Ronaldo Rojo umukiriso wanyarika arabacika mu umukiriso Ronaldo Rojo biri sinzi ko yagiriyeyo mariage kubera ko ari umugore we yamwempoje cyangwa ari yasanzwe asengera ariko rumvikana ko niyo yagiriye mariage muri methodiste yifite video hariya ku mugwa mukuru w'igihugu ca Irigwe kuri abana mu musengero ko bigaragara ko Ronaldo Rojo fraîcheur physique ari nayo pira rawuzi mugabo bigaragara ko mentalement akomeje gufata decision sha mu kaga Barcelona zigatuma yama mu itangazamakuru muri make twizere kurindira Barcelona ya Afrique yatwijeje canke se abakunzi bayo no bundi bayirindire kwa kundi nyene mvuga tereka ndayirinde ntayirindire aya turindire dutegereje twizere nkabizeye igaruka ya Kristo tutaze aho bizogira iki turindire none ko yatubwiye ko twabwiye ko azoza nk'igisuma na Barcelona izoza nk'igisuma mu garuka mu bihe no mu mwaka weze yaje nk'igisuma kuko mu bigaragara nta biriyo donc twiteze surprise izoza nk'igisuma nuko muri Barcelona ariko kandi ntabwo twohava tuja tubigaruka ko mugabo performance za Chelsea imbere ya Barcelona dushobora kwishira mu migwi kubumwe mu migwi ushobora kuja kugwanya ibikombe se gutsinda Barcelona 3 uyirushije je ntanafashe performance bwa mbere mfasha abakinyi squad equipe ya Chelsea fise uburyo yagutse avec technique bafise niki bafise effectif du permettre yo kumenyereza zose yoza kwa Chelsea umutumike igikombe cyacu cyose bisanzemo rimwe na rimwe mbambona Maresca yicanganya gauche à droite ugasanga za Karabage na zande za mugoye ariko nabivuze kare navuga ati utunze Enzo Fernandez utunze Caicedo n'abandi utunze bakukurera utunze Reece James nabakinyi bona vyikorera ubwabo na umenyereza yo bayagize gute yabaye muki ariko kandi sinibaza ko Maresca afise skills yo gusigura imbere y'abantu kumva ko yoburi gikombe no mwaka nk'umumenyereza wari wese ariko ndanizera Chelsea kuko maze kwibona nka equipe y'umumenyereza Enzo Maresca ari mu barezwe na Pepe Guardiola ariko badasaba kubanza kuba nkuko Pepe Guardiola ameze kugira batwara ibikombe donc badasabwa kubanza kubaka projet ikonvenka buri wese itsindi ngino 10-15 yikurikiranya cyangwa umve ngo bagucirika igirwa mugabo bashobora gutwara igikombe ari objective donc ndiko ndabona Chelsea irikira ba nkuko kuntu Madrid yagira ba mu ibikombe bagiye baratwara donc Chelsea ikira ba mu buzima bw'Igitaliano bwabuzima batarinda kuba mu ngo iyi season igwabo oya igikombe kiregereje ego match nkuru iraje ego tugende twe twakanye dukine match bakora nibwo buzima Chelsea ikirabamo igikenewe niki suko Chelsea igakina tikitaka igacura ikibuga Man City ikagicurikira Arsenal oya mugabo gutsinda match Arsenal bityo bivuze Chelsea ubuherutse nari nabonye amakuru avuga ngo bashobora kugarura umugabo witwa Thiago Silva muri defense yabo iki gihe bari muri carence y'aba defenseur baguma bavunagurika hako Joshua Chemponge ni mwiza cyane umugabo witwa Fofana ni mwiza cyane ariko nimba bifuza nabo bagarukane David Luiz Marinho ariko apa force yanagomboye Monaco buni kimwe ukindi niwe yatsinze niwe yatsinze Monaco neza cyane David Luiz Mareira nuko ni Chelsea weekend of Arsenal Enzo Maresca ubwo irabari match yo kwitega nkamwe uno munsi Chelsea nako Arsenal yatsinda Bayern nta muntu numwe ahari ku isi atazifuza kuri match ya Chelsea azwa 18:30 ku munsi w'Imana ariko kandi nubu Chelsea ari ukuntu twariko turabona umenga Arsenal izotora 3 vyoroshe mugabo ukuntu barayebekaraje equipe ya Barcelona vyeretse isi yo mpira w'amaguru ati Arsenal
uri mu itangazamakuru kuri avuga ko ukomeye ariko twe turi champion du monde iyi ni message ikomeye barabari Stamford Bridge boya baza ko Emirates Stadium kuva kuri North London derby ugacuza kuri London derby numvikana ko no kwitegura kudasanzwe kuri yagarukanye Martin Odegaard nabonye ndidesi n'umugabo imyimenyerezo yo ku munsi w'ejo bategura urukino rwa Bayern yarayirimwo imyimenyerezo collective burya no muri weekend byari byavuzwe ko kuri North London derby ashobora kuboneka ariko atagaragara urumvikana ko Arsenal bariko baragarukana babo Madueke yarakinye yarasomye ku nturire Gabriel Martinelli ari kuri bande touche muri weekend Gabriel Martinelli kuri bande touche donc bariko baragaruka Gabriel Jesus nawe yaragarutse ariko ijya nta impact azozana iri positive muri club impact yo yizana ariko ahubwo no kurindira turabe ko ari umukinnyi yari yagize Pierre Gamacroise ubwo processes zo garuka ziwe nizofata igihe kirekire ndidesi cyane n'umusaruro w'umugabo witwa Enzo Maresca suri desi gute oya ndidesi kabiri muri Premier no ndidesi n'ubushobozi afise mugabo umusaruro afise no munsi Chelsea ihagaze ku izina rivuga ngo uravye effort za Caicedo na Enzo Fernandez na Reece James biratuma ligne d'attaque irimo Neto n'umwana yitwa Estevao muzanye mu kibuga biyumva nk'intare gusumba uko umumenyereza biba bibatuma mugabo hano hantu mes chers amis bafise akazi katoroje batsinze Barcelona nimba Arsenal iri butsinde Bayern nimba iri butsindwe nimba iri bugabure Chelsea izoza gukina na Arsenal kuri Emirates tutitaye ku kibuga ko Emirates turazi ngo ni kibuga c'aba boss ntibikorako mugabo Arsenal bonyene bakikumanukana kuri Emirates ukumva ko Sakana Declan Rice bagushikanye Emirates ugomba kumva ko ugomba gutegura ibisumbe byo wateguye imbere ya Barcelona ko Barcelona akinye na equipe itagira amagara mwako kanya Chelsea ni equipe atashujigira yo izo munsi ubwo rubanzi rurangije iragiye byo kuyiyumvira ngo urumva ngo ko Chelsea sinze Barcelona uku ngo izoca itsinda Arsenal uko itsinda Sunderland ivyo kwa Chelsea nibibaho ni match par match bakudeseva umunsi wari ubiteze umunsi utari ubiteze bakagutangaza ubwo treve iheruka twabonye Ancelotti miza cyane ku musore bitwa Estevao twabonye Estevao Enzo Maresca atanguza mu kibuga agatsinda igitsindo kandi anakinye match nziza ku myaka mike 18 ubwo hoba hageze ko muri projet za Chelsea batangura kwizera no mwanya n'umwana habwa responsibility muri nationale zo gutera penalty mu kibuga kirimo abagabo bon si Estevao bunyene novuga ngo harageze ahubwo ni challenge atanze kumumenyereza yo kumenya kumajere umukinya afise impano nk'iyi anyeretse ko ashobora kwifatira ibintu mu Rwanda ariko German Parma nako ahantu habuze ko German Parma mugabo namuzi ndiko niyumvira est-ce que le retour ya German Parma dufate ibintu bibiri kuko nivyo bishoboka soit urakinisha ku 10 Cor Parma mugabo niwe mukinisha ku 10 ucugarukana umugabo witwa Enzo Fernandez ku 8 aze kubaka diwo hagati we na Enzo na Moises Caicedo na Moises Caicedo mugabo je namaze ko nikifunctiona neza nuko Caicedo mwasosi yako soit Reece James canke maro gutso kujya bakura na Enzo Fernandez ukamukinisha nk'umudisi canke n'abari mu witi mugabo akaba afise yo liberté kanaka kubera yuko inyuma yiwe hari wundi muntu complete Caicedo unibuke ko anafashe Enzo akamugarukana kuri 8 nimba adaca complete cyangwa ataronka ya liberté ya afise igihe hari Reece James hagati mu kibuga donc ucusubiza Reece James ku numero 2 Maro Gusto acayicara canke Reece James si yarukinije Maro Gusto donc ari umwe mu bakinyi hagati ya Maro Gusto na Reece acayicara kandi twabonye no munsi iyo bari mu kibuga ivyo batanga unongere koko rero na Cole Palmer mbega iyo yakinye nka numero 10 nigiye yakinye ko yahengeswe ku ruhande nkuko Estevao yari yakinijwe ni hafise umusaruro mwiza ubwanje hafise umusaruro mwiza nigiye yakinye nk'umuwinga donc umugarukanye ku 10 so simvuze gatoke navyo zina kabisina mugabo umusaruro wiyo bigaragara ko ni mwiza afise iri liberté yo gukina ku ruhande donc no kuraba rero est-ce que Parma ni yagaruka Estevao aza kwicara Parma aruganye kibanza cyo kunimira ari precipitation kuri Enzo canke Enzo Maresca araza kuba precipité nino niveau ya Estevao vuga kadakwiye kwicara afate Cole Palmer muzane ku 10 hama Reece James kine zibiri Maro Gusto asubire kwicara biraza kuba bigenda gute urabona deja nuno munsi ku ruhande rw'iburyo byanse katora solution Pedro Ntwere yararufashe ariko no munsi kuraraba Jamie Benoit Gittens ukaraba Leandro Garnacho ukarondera ibintu mumenyereza ariko arapfundikanya ukabibura sino ni umwanya mwiza wo kuraba Enzo Maresca araza kujera gute Estevao yamaze kwereka isi yose ko yiteguye gutanga byinshi muri English Premier League nk'imano yavuye muri Brazil ivugwa yari yarondewe na za Real Madrid akaronderwa na za Barcelona akaronderwa na za Paris Saint-Germain mugabo agahitamo equipe ya Chelsea kandi aziko itotuma mu itangazamakuru bien sûr avugwa ko abanya Brazil bakunda kuvuga abo no munsi ndibaza ko ubujya ariko aravugwa kwa Chelsea
ariko aravuga iyo yigaragaje kuri match zikomeye za Chelsea mugabo urugero afise nk'iyi match wikinye ukinira Barcelona ukimiriya Chelsea kuri urugero abari mu itangazamakuru cyane gusumba uko munsi yabaye. Yes, nuko bimeze kuri match yahujije umugwi wa FC Barcelona n'umugwi wa Chelsea. Ibitsindo vya Estevao Williams jire kunde kwa Barcelona yinjije ndetse na Real Madrid nivyo vya jire kunde ku ruhande rwa Barcelona niwe yiyinjije ariko si ku ruhande rwa Barcelona ku ruhande rwa Chelsea yinje mu yafashije Chelsea gutsinda yabaye Chelsea yari own goal jire wa Barcelona afashije Chelsea gutsinda harimo ejo mu ijoro yakandunga ikiyambaza ngo none ngo Chelsea ngurafize ngo mukinyi yitwa jire kunde OG kujya ko bandika OG goal ngurafise ngo mukinyi ngo yitwa ngo jire kunde OG ngo ko mbona ngo bazana ngo batsinze nka umuntu yitwa jire kunde OG ngo jire kunde ngo original ngo jire kunde CSC contre son kanuko nuko ibintu bimeze turi kumwe